intumbero yacu. Yesu Kristo intumbero yacu. Jésus-Christ au centre de notre vie. Yesu Kristo intumbero yacu. Imana ishimwe. Muri ino si hari ibintu byinshi. Hari ibintu byinshi biduhamagara. Hari ibintu byinshi bidusaba guhindukira. Hari ibyo dusabwa kubamwo n'ibyo tudakeneye kubamwo. Muri ino si hari igihe uzazanirwa ukagira intumbero 50 waheza ukabura nimwe ufata. Hariho igihe umuntu azazanirwa akabura intumbero. Uno munsi sinje kuvuga intumbero 2 canke 3, ndavuga intumbero imwe. Iyo ntumbero si ikintu ariko n'umuntu, n'umwana w'Imana, ni Imana nzima, ni Kristo Yesu. Kristo Yesu intumbero yacu. Kristo Yesu intumbero yacu. Turasoma mu Vyakozwe n'Intumwa igice cya 3 kuva ku murongo wa 1 shika ku murongo wa 16. Nico gisomwa tuza kubona uko iri jambo yuko Yesu akwiye kuba intumbero yacu rikwiye kugaragara mu bugingo bwacu. Yesu Kristo intumbero yacu au centre de notre vie. Kuva ku murongo wa 1 shika ku murongo wa 5 bahadusomere herekana ingene muri ino si hari ukuruha, isi irarushe. Kuva ku murongo wa 1 shika ku murongo wa 5 mukurikire neza. Petero na Yohana bariko baraduga baja mu rusengero mu gihe cyo gusenga. Ico saha 9. Hari umuntu yaremaye ibirenge uhereye kuva mu nda ya nyina. Yama aterugwa bakamushira ku irembo ry'urusengero witwa Rwiza uko bukeye kugira ngo asege abinjira mu rusengero. Uyo abonye Petero na Yohana bagira ngo binjire mu rusengero arabasega ngo bamuhe. Petero amuhanga amaso, bona Yohana aramubara ati nuturabe. Gezaho. Aha tubona isi harimo ibibazo byinshi. Kimwe mu bibazo ngaha mbona nukungene mbona Petero na Yohana bagiye mu rusengero gusenga, bagiye guhimbaza Imana, ariko kandi hari uyundi muryango nawo ufise yindi programme. Bamwe bafise programme yo kuja guhimbaza Imana, abandi bafise programme yo guterura umuntu yavutse amugaye, bamujana ngo ku rusengero irembo ry'urusengero. Iryo rembo ryitwa gute? Irembo ryitwa Ryiza. Hariho programme zitandukanye. Bamwe bafise ibyizigiro ko bagiye kurondera Imana nzima, abandi nta byizigiro bafise. Ibi ni bigaragara muri ino si. Bamwe bayinjira mu ishengero guhimbaza Imana, abandi bagahagarara ku miryango bavuga ngo nimugende mwebwe Imana yahaye. Muri ino si hari abantu uno munsi bazazaniwe bavuga ngo kubera iki twebwe Imana yatugiriye ibi, twumvise intahe. Kubera iki Imana yaduhevye, kubera iki Imana itatwumva, nimugende mwebwe Imana izi. Hamwe hariho ibyizigiro, ahandi muri ino si nta byizigiro bikihari. Byaracitse, byarakatitse. Il n'y a plus d'espoir, nta byizigiro bihari. Uyu muryango programme yari ifise kwa rukwama baterura uyu muhungu. Sinzi ko ari umuhungu cyangwa umugabo, ariko icyo nzico nuko yaramugaye, nibavuze n'izina giwe. Ariko programme y'uyu muryango kwa ruko iminsi yose mu gatondo bamuterura, bakamujana, bakamwicarika ku irembo ryitwa Ryiza. Iryo rembo igituma bagita Ryiza niryo ryari irembo rya mbere rinini, kandi iryo rembo ko ari rinini ryacamo abantu benshi. Abenshi baje gusenga mu rusengero baca muri iryo rembo. Iryo rembo rero cyari akaryo keza uyu muryango wasanga atahandi uyu muntu womushira atari kumushira kuri iryo rembo. Bavuga bati nta byizigiro kuko wavutse umeze uko. Imana yari ihenze, yaduhaye ikimuga, yaduhaye umuntu adakomeye.
nta byizigiro bikihari, kuko Bibiliya itwereka ngo yavutse amugaye. Imyaka yose yari amaze, uyu mugabo ntiyarazi icarico gushobora kunezerwa ngo asimbasimbe nk'uko bamwe murabikora. Yari yaravutse abyipfuza, mugabo ntabyo yigeze aronka. Uyu muryango ico washobora kwari ukumuterura bakamushira ku irembo rica kw'abantu benshi. Kumbure hoca kw'abanyabuntu, abanyakigongwe, bakamuronderera n'akajana bamusigira. Ntituzobandanya tumugaburira ataco yinjiza. Ico dukora no kumushira ku irembo agafumazana igihumbi tugacumba. Nta byizigiro byari bihari mu no muryango. Uyu munsi wari umunsi nk'iyindi yose, kuko baramuteruye bamujana ku irembo nk'uko bisanzwe. Baramusigaho ati uko bigira kose nta bindi byizigiro bihari, ariko turindiriye kuza kuzana. Uyu mugabo nawe yari yuzuye isoni, yari yuzuye umaramare, yari yuzuye kumva umenga ntari umuntu, yumva atagacira afise, kuko ariko arabona n'abantu baza. Bibiliya itubwira ngo Petero na Yohana bashitse imbere yiwe, kimwe bamubwiye gute? Turabe mu maso. Yari umuntu ahisha mu maso hiwe, yari umuntu yumva ko atubahuka kuraba abantu mu maso. Abo maze kuraba ni benshi, nararavye benshi, bamwe barangaye, abandi barancirako. Ndarushe, ico nkwiye kuraba ni kuraba hasi, uwumparama uwunyimaranyima. Nta vyizigiro bihari. Yohani na Petero bati turabe mu maso, hindukira turabe mu maso. Iki gice nashatse kwerekana ukungene muri inosi hari umubabaro udasanzwe. Bamuno munsi buzuye mu masengero, bagiye bafise intahe n'amashimwe, ariko hari abandi bari aho hanze batarigera binjira, ariko barindiriye ico bokwita ngo opportunité, akaryo ko gushobora kuronka ikintu. Ibi binyereka ingene muri inosi tubayeho, mugabo bamwe babaye hatavyizigiro bagifise. Hari n'imiryango yacitse intege. Warasengeye umwana wawe, ariko umwana wawe aguma aba mubi kurusha. Uko akura niko yinjira mu rumogi, uko akura niko umusambanyi. Biguteye isoni, nta kandi karyo ubona. Uri kurondera irembo bitagiza, utereka ku mwana wawe, utereka ku mugabo wawe. Bamwe hageze ahantu biyumvira ngo reka ndondera akaryo, aka opportunité yuko uyu muntu yomva iruhande. Bangahe bariko barondera amaviza y'abana babo, canke abagabo bakarondera amaviza yabo kugira ngo bave iruhande y'abagore babo. Opportunité ngo arakaryo, kuronse mission uracuherayo. Nakaryo bariza mugenzi wawe ati ako nakaryo, nakaryo. Abenshi muri ko murondera amaviza mubanje kwica abavyeyi banyu, abandi mubanje kubesha, abandi mubanje gusahura. Ngo nakaryo ndonse, ni irembo wibaza ngo ni giza, ariko nashaka kubwira ngo nturabona iciza, kuko iciza ntikiri hanze, kiri indani. Ikibazo kihari nuko benshi bipositiona mu bintu bimwe bimwe ngo naronsa akaryo, mfise opportunité, ndafise ahantu, ndafise umuntu, ndafise piston arashobora kunshishirizamwo, ngashobora kuronka akazi. Imana iravyugara neza, kandi Imana ishime ko ivyugara. Abafatanije nanje muvuge muti amen. Igihe twahindukiye tukibaza ngo ikwicara ku irembo niho nyishu, n'imiryango rimwe na rimwe ikadusunikirayo. Rondera nk'abandi, wewe nuri umukobwa, wewe nuri kurakura, rondera nk'abandi. Abandi barondera gute? Uzokoma ndakugurira amavuta, bariko bakubwira iki? Bariko bakubwira iki? Uzokwa mutanga, abandi bakobwa babayeho gute? Bariko bakubwira iki? Ngo icara ku irembo ryiza, nta uzuza gusohoka, ari come from kumbura keneye umugore. Bamwe mwarataye n'ubuntu, muhindura n'ingene mubaho, muhindura n'urupfasoni kugira ngo mube nk'aba come from, mutwagwe n'aba come from.
Imana iravyugara. Imana ishimwe. Ariho ndiko ndabwira mumbabarire nta numwe twaganiriye, ariko ndiko ndumva mu mutima wanje hari abantu benshi bicaye ku irembo bise ryiza ry'amahigwe ry'ama opportunité, ariko nashaka kubwira ngo isi kibazo cyaho wicaye ni disposition mutima wawe mbi disposition, umutima wawe umeze nabi, kuko bakubwiye ngo ayo niyo mahigwe yawe. Ni warongorwa na kanaka cyane ni watwara ujya mukobwa hejije medicine uzoba ukaronse. Hagarika, ahubwo turasenga Imana ivyugare mu izina rya Yesu, kugira ngo wige kuva kuri iryo rembo utahure ko indani hari ibindi vyiza. Uyu mugabo sinzi imyaka yaramaze ku irembo, ariko imyaka yose yaramaze ku irembo, yarashigikiwe n'umuryango, yarashigikiwe n'inshuti, ariko kandi sinzi ivyo bamubwira byamwereka yuko atayindi nzira, ubuzima bwawe ni ngaho gusa, uzorinda usaza uri ngaho. Nawe ibyizigiro byiwe byari byaratakaye ku buryo atagishobora kuraba abantu. Bangahe bamaze kuguhenda ngo bazogutwara? Uno munsi iyo ubonye umuhungu umubonamwo abahemutse, iyo ubonye umukobwa umubonamwo abahemutse. Kubera iki? Ntugishobora kuraba umuntu mu maso kubera ibintu wabayemwo ngo n'amahigwe. Ariko kandi washigikiwe n'inshuti n'abagenzi n'abandi bagenzi bakubeshe ngo niyo nzira. Nashaka kuvuga ngo hari abantu benshi no munsi bariko baterugwa bajanwa ku marembo ngo n'amarembo meza, ngo n'ama opportunité n'akaryo keza, ntugahushe, ariko bakamara imyaka bicaye aho hantu. Ndasenga Imana kugira ngo uhure n'abakozi b'Imana, uhure n'Imana iciye mu bakozi bayo, igusange kuri kajya karembo nyene, ikubwira uti imyaka yo kwicara ku irembo irahagije. Mbega urashobora guhindura ugutahura kwawe? Mbega urashobora guhindura kumugisha utava hariya na hariya, ariko umugisha ari Kristo Yesu. Intumbero yacu ninde? Kristo Yesu. Arababironka ngo baronse amahigwe n'akaryo, ariko ivyo nyene akaba ari byo bibabuza amahoro n'umunezero, bagaheza ubuzima bwabo buke buke binjira muri gihenomu, kubera bibajije ngo aha karembo baguhaye, iyi muryango baguhaye ucamo abantu benshi, ntuzobura bo mu connectana, connection. Hari abantu uno munsi barushe kuko bamaze gutanga amakarite de visite yabo. Umuntu wese bumvise ko afite ikintu jewe nziki, nkoriki, jewe ngiriki, ariko ababemereye bose barananiwe. Ariko Imana ishimwe kuko bananiwe, ko ari Imana yavyugaye kugira ngo iguhindukize amaso. Uyu muryango warurushe, n'uyu mugabo yararushe, ntiyashobora kuraba abantu mu maso. Uno munsi hari abantu telma bari mu bibazo, banababwiye yuko ubuzima bwabo ari abantu bananiwe, ataco bazomara, ataco bazoshikako. Wewe ntuzokwiga ngo uheze, wewe ntuzokwigera ugira icyo utunze, wewe ntuzokora ngo vyinjire, wewe waravumwe, n'umuryango wawe wose waravumwe. Raba mu biwanyu bose nta numwe atera imbere, raba nta numwe yahejeje, raba bose bapfuye bafise imyaka 30. Ivyo byose bikuzura muri CV ikubwira ngo nta byizigiro bihari. Mbega muri Kristo Yesu twoshikira iryo jambo rivuga gutyo? Intumbero yacu ni Kristo Yesu. Kristo Yesu mu isi irushe, Kristo Yesu mu miryango irushe. Intumbero yacu ni Kristo Yesu ahantu atavyizigiro bihari, ni Kristo Yesu aho abantu batawe, ni Kristo Yesu aho udashobora kuhanga amaso umuntu ngo umurabe, kuko wumva kutakira umuntu, wumva warabaye nabi, wumva warononekaye, wumva warahemukiwe kuburyo udashobora kuraba. Ariko ndashaka kubwira ngo unamure gatonya urabe Kristo Yesu, urabe Kristo Yesu. Yohani na Petero
baramubwira bati unamura amaso, unamura amaso, ntituje gukora nka kwa kundi, ntituje kuguha ngo ugume muri bya bibazo byawe. Unamura amaso, unamura amaso. Ndashaka kubwira uno munsi dutanguye uwa Mungu wa mbere w'umwaka wa 2020, uwa Mungu wa mbere yuko intumbero yacu ari Kristo Yesu. Unamura amaso gato, uyakure ku vy'umuryango wakubwiye, uyakure muri ico kibanza wicayemwo, uhanga amaso gato. Duza amaso yawe, duza amaso yawe. Bibiliya irambwira ngo muhanga amaso mu ijuru iyo Kristo yicaye iburyo bwa Data. Abenshi byarabananiye, ariko kandi byabananiye kubera ibibazo baciyemo. Nibihe uriko wibaza ngo bishobora kukubera akaryo keza, nayahe marembo wicaye ko, nirihe rembo wakubwiye yuko ahanyene utaharonkeye uzohapfira, ariko ugasanga urarushe wicaye hahandi nyene. Umurongo wa 6 ushika ku murongo w'7, umurongo w'10 ushika ku murongo w'10 unyereka ukungene iyi si ikeneye gushikirizwa Yesu akiza. Iyi si ikeneye gushikirizwa Yesu akiza. Nahirushe ikeneye gushikirizwa Yesu akiza. Petero aramubarira ati ifeza n'izahabu ntavyo mfise, ariko ico mfise ndakiguha mu izina rya Yesu Kristo umunyanazareti. Va hasi utambuke. Maze amufata ukuboko kw'iburyo, amukura hasi. Ako kanya ibirenge vyiwe n'ingingo zavyo bica birakomera. Arabaduka, arahagarara, atangura gutambuka. Yinjirana nabo mu rusengero, atambuka yiterera hejuru, ahimbaza Imana. Okay, 9. Abantu bose babona atambuka ahimbaza Imana. Bamenya ko ari we yahora yicara ku irembo ry'urusengero rwitwa Rwiza, asegerereza. Barumigwa cyane, batangazwa n'ibimubayeko. Ikintu ca mbere bamaze kumubwira ati unamuka turabe, ico bamubwiye yari ifeza hatuna, izahabu hatuna. Umutima w'umugabo sasa muna nini? Mufisiki, mufisiki. Ifeza n'inzahabu ntazo dufise. Reka mpagarare gatonya ahantu. Abenshi bibajije yuko ifeza n'izahabu zishura ikibazo kiri mu isi. Abandi baranavuga n'amajambo yerekeye ubukomezi n'ubwiza muri forme ya adoration y'ifeza n'izahabu. Money talks. Money. Ngumukene ngo na nyina. Abantu barumva cyane iyo babwiye ibintu byerekeye kuronka ifeza n'izahabu. Ariko Petero amubwira ati ifeza n'izahabu ntazo dufise. Ngiki kibazo aho kiri uno munsi. Tugerageza gutorera inyishu y'ibibazo biri mu isi, ivyo twumvise by'uburuhe, by'ibyaha, by'abantu baboshwe ariko bararondera inzira zo gukira. Tugerageza gukoresha ifeza n'izahabu n'inzira idahita. Ndabwira abakozi b'Imana bakora ikorwa cy'Imana dusangiye, ifeza n'inzahabu ntizishobora gukiza imitima y'abantu. Shengero muri hano, ifeza n'inzahabu ntizishobora kutujana mu ijuru. Ifeza n'inzahabu ntizibohora imitima y'abantu. Ifeza n'inzahabu ntizikiza. Ishengero ntidukeneye gushira imbere ifeza n'inzahabu, kuko ifeza n'inzahabu ntizikiza. Ifeza n'inzahabu ziriko zonona ahubwo umurimo w'Imana.
ifeza n'inzahabu naho uturaba waturavye kumbure wibaza ngo tugomba tuguhe menshi, ariko nashaka kubwira ngo ifeza n'inzahabu naco dufise, nazo dufise. Ariko nimisigura ko ataco dufise. Ntidufise ifeza n'inzahabu, ariko dufise ikiruta ifeza n'inzahabu. Intumbero yacu Kristo Yesu. Ntidufise ifeza n'inzahabu, ariko dufise ikirenge ifeza n'inzahabu. Ico nico tugomba kuguha. Ndashaka kuvuga ku mpemu y'ifeza n'inzahabu iri kwiraboneka muri kino gihe. Ushaka ndagusengera umutwaro wawe ukungana ungana n'ifeza n'inzahabu uza gutanga. Ufise umutwaro ungana gute? Ungana n'ibihumbi 10. Feza n'inzahabu. Ifeza n'inzahabu abantu bararusha bariko bararondera ifeza n'inzahabu ngo bakire canke babohoke. Ifeza n'inzahabu ntazo dufise kandi nizikiza. Ifeza n'inzahabu hariho esprit materialiste, impemu y'ukurondera ibintu cane mu bihe vya nyuma. Muri kino gihe hari impemu y'ibintu. Nyereka ivyo ufise ndaguha ikibanza ukwiriye, nyereka ivyo utunze, nyereka. Hariho abantu bashaka kwerekana cane ivyo bafise, ivyo barondeye, ivyo batunze, amaposition yabo, ifeza zabo n'inzahabu zabo kugira ngo bemegwe. Impemu y'ifeza n'inzahabu ndababaye kuko yarinjiye no mu bikorwa c'Imana. Abafise ifeza n'inzahabu nibo bahabwa ibikorwa bwo kurongora abandi, kandi ifeza n'inzahabu atarizo zikiza. Abafise ibintu bavuga ngo biragaragara akaba aribo baje imbere. Impemu ya materialisme iruzuye mu ishengero. Turakeneye Petero ahagarara nta kumwe yahagarara imbere ya wa Simoni umunyamareba. Ivyakozwe y'intumwa igice 8 umurongo wa 18-23 twumve iyi mpemu Satani yashaka kwinjiza mu ishengero rya mbere ingene yari imeze. Havuga ngo ivyakozwe y'intumwa igice 8 umurongo wa 18-23 wumve ivyabaye iki gihe. Biratwereka impemu y'ifeza n'inzahabu ingene yashaka kupenetra ngo yinjire mu ishengero rya mbere. Ariko Simoni abonye yuko abarambitswe ko ibiganza by'intumwa bahabwa mpwemu yera. Simoni yari umunyamareba, umunyamagicien. Umumagicien araraba intumwa, araraba ingene ziko zirakora, abona barambitse ko ibiganza umuntu yuzuye mpwemu yera, azizanira amahera. Acazaniki Simoni azaniki amahera. Ati nanje mume ubwo bushobozi, ubwo bushobozi kugira ngo nzobika kw'ibiganza zahabwe mpwemu yera. Ndaguhangahe ume onction, ndaguhangahe ume onction, ndaguhangahe unipe upako impartation. Aya majambo mutarayumva muzoyumva. Mwisi turi muno munsi n'abantu bariko bahiganwa ico batanga kugira ngo nabo baronke. Uyu munyamareba yabonye bitangaza bikoretse mu bantu basanzwe, aramize ko ibiganza umuntu yuzuye mpwemu w'Imana, avuze mu ndimi, ahawe ingabire, aravuga ati sasa nikupe ngapi, ndaguhangahe kugira ngo nanje ndonke iyo ngabire. Umviriza ibyabaye. Petero aramubwira ati feza zawe ziragapana nawe. Yarakaze kugira ngo ingabire y'Imana woyironkesha amahera. Wibaza ko ingabire y'Imana bayigura amahera? Nta n'agahimba ufise, nta n'akagabane kavyo, kuko umutima wawe udatunganye imbere y'Imana. Umutima wawe uranduye imbere y'Imana. Nuko wihane ubwo bubi bwawe usenga Umwami Imana, amba kumbure ivyo wiyumvira mu mutima wawe wo biharigwa. Kuko mbona ko uri
yuko uri mw'ibamba ry'umururazi no mu ngoyi zo kugabitanya. Kirundi gikomeye. Simoni aramwishura ati munsengere umwami Imana ivyo muvuze hoye kugira ikimbako. Yarajugumiye. Imana yojugumiza abantu bose bafise impwemu y'ifeza n'izahabu. Umbabarire. Ifeza n'izahabu iri kwiratuma abantu bamwe bamwe batakaza intumbero. Intumbero yacu ninde? Kristo Yesu. Impemu ya materialisme iri kwiraja cyane hejuru. Bamwe bariko burira indege baja kurondera abo bashikanira ngo nabo babahe. Abandi bageze ku rugezo rwaho bashobora kwemera kuja no gukora ibidakogwa kugira ngo baronke ngo ubushobozi bwitwa ngo n'ubw'Imana. Impemu y'ifeza n'izahabu. Ifeza n'izahabu nazo dufise. Ifeza n'izahabu Petero na Yohani bavuga ngo nazo dufise. None mufise iki? Mu mutima w'ujya mugabo mufise iki? Uyu mugabo arababwira, Petero arababwira ati ifeza n'izahabu nazo dufise, ariko icyo dufise ndakiguha mu izina rya Yesu Kristo umunyanazareti. Va hasi utambuke. Nibajije icyo batanze n'igiki, icyo bari bafise n'igiki, ko tafeza n'izahabu bari bafise, ariko bavuga ngo icyo dufise turakiguha. Mugabo tukiguha mu izina rya Yesu. N'igiki batanga? Matayo igice c'10 umurongo wa mbere havuga gute? Yesu abwira abigishwa biwe. Matayo igice c'10 umurongo wa mbere havuga ngo ahamagara abigishwa biwe 12 abaha ububasha ku mpwemu zihumanye. Nubwo kuzisenda no gukiza indwara zose n'ubumuga bwose. Umurongo w'8 mukize abagwaye. Genda mukize abagwaye. Muzura abapfuye. Mukize abanyamibembe. Musenda abadayimoni. Mubihere ubusa mubitangira ubundi. Bavuze gute? Mubiherewe mwarabihawe rero. Haleluya. Petero na Yohani baratahura ko babihawe. Ivyara majambo bari bazi ko babihawe. Icyo dufise turakiguha atafaranga, ariko mu izina rya Yesu. Icyo bari bafise yari iki? Yari parole, ijambo ryo kwizera. Ushaka kwandika, barafise ijambo ryo kwizera bahawe n'umwami wacu Yesu Kristo, yuko babiherewe ubuntu, bagende nabo babitangira ubuntu. Mariko 16 umurongo wa 17 uja ku 18 barabivuga naho nyene. Mariko 16 umurongo wa 17 uja ku 18. Marko 16:17-18. Kandi ibimenyetso bizokwama biboneka kubizera nibi. Bazosenda abadayimoni mu izina ryanje. Amina. Bazovuga indimi nsha. Amina. Bazofata inzoka. Nibanywa ikintu cica naco kizobagira na gatoya. Bazorambika ibiganza ku bagwaye bakire. 18. 18. Psalm 107 Zaburi 107 umurongo wa 20. Mwumve ico Yohani Petero bavuga ko bafise icari cyo. Zaburi 107 umurongo wa 20. Zaburi 107 umurongo wa 20 havuga gute? Arungika ijambo ryiwe. Akabakiza indwara. Akabakiza kuja mu vyobo vyabo. Haleluya. Hari umugabo umwe yavuze ngo Yesu nturinde ushika muhiri wanje. Haleluya. Sinkeneye kurinda winjira mu nzu yanje, ndazi ko ari cyo ufise. Rungika ijambo, ndazi ko umuntu wanje akira. Uyu mugabo yarizera, byakoze ku mutima wa Yesu. None Petero na Yohani bari bazi ko bafise iki? Ijambo riherekezwa no kwizera mu izina rya Yesu. Haleluya. Icyo dufise si feza n'izahabu, ariko icyo dufise turakiguha. Tega amatwi.
haguruka mu izina rya Yesu. Iyo yari intambuko ya mbere. Ariko imbere yuko haguruka, sinzi ko mwasomye iyindi ntambuko ya kabiri. Intambuko ya mbere yarungitse ijambo ryo kwizera, ijambo rikiza. Uyu mugabo yakira ijambo. Intambuko ya kabiri yatumye ahaguruka cyari igiki? Intambuko ya kabiri mwumvise ari iki? Ngo acagira iki? maze amufata ukuboko kw'iburyo amukura hasi. Ako kanya ibirenge vyiwe bica n'ingingo zavyo bica birakomera. Ndashaka kutahana basi ibi bintu bibiri. Kombinezo y'ijambo ryo kwizera n'ukuboko kw'iburyo guhagurutsa abantu guhindura ibintu. Dimanche twaravuganye, dimanche iheze, yuko mu isengero hari umuntu yari anyonyose ukuboko kw'iburyo. Ariko ubu tubonye ahubwo umuntu agize iki? Akomeye ukuboko kw'iburyo, ariwe Petero. Uko kuboko kandi gukora mu guhagurutsa abandi. Si jambo gusa yamuhaye ryo kwizera, ariko kandi yamuhaye n'ukuboko. Hariho connection. Mero ukuboko mugenzi wawe umufyonde nimba bishobora. Umufyonde. Kuko ukuboko kw'iburyo kugaragaza inkomezi. Abenshi baravuga ngo izere, bavuga amajambo menshi. Ego amajambo ni sawa, rungika ijambo ryo kwizera, ariko urungike n'ukuboko. Haleluya. Amufata ukuboko aramuhagurutsa, ati haguruka. Uwo mwanya nyene connection y'ijambo n'ukuboko kutera intege, ukuboko guhagurutsa, ukuboko kwankuraja, gutuma ibirenge bw'uyu mugabo bikomera. Haleluya. Reka rero nimba warahamagawe, nimba ufise ijambo, nimba wararungitswe na Kristo Yesu, fata ijambo urirungikira umuntu, ariko kandi umufate n'ukuboko. Ahari umuhagurutse. Haleluya. Haleluya. Sindabumva. Haleluya. Haleluya. Nuko ibi bintu bibiri bihuye bikora ibitangaza. Abenshi bakoresheje amaboko gusa ariko atajambo. Abandi bakoresheje ijambo bamera nka babandi ngo susuruka, ntibagira icyo bakoze. Ariko birimbwira ngo arungika ijambo, ariko camuha n'ukuboko. Uyu mugabo akiriye ukuboko, haba connection idasanzwe y'ijambo yaronse, kandi amushiramo ibyizero ko bishoboka ko haguruka. Arahaguruka. Umviriza icyabaye amaze guhaguruka. Ngo habaye iki? Arabaduka, arahagarara. Atangura gutambuka. Aratambuka. Yinjirana nabo mu rusengero. Izi ntambuko zanyoheye. Atambuka yitera hejuru. Ahimbaza Imana. Haleluya. Turakeneye kubona abantu bahimbaza Imana, kuko twarungitse ijambo tugatanga n'ukuboko. Ayaya. Haleluya. Difuza ku kuboko kwacu kuba ukuboko guhagurutsa abandi, kubatera intege, kubabwira iby'Imana yavuze, kubibutsa amasezerano y'Imana, kubibutsa yuko bishoboka ko abantu bizera. Ariko kandi ukuboko gufata umuntu ukamubwira ati haguruka, birashoboka. Yo yajewe navutse meze gutya, no, haguruka, birashoboka. Jewe iwacu batubwiye ngo ntibikunda, oya haguruka, birashoboka. Haleluya. Abizera bahaguruke, bafata ukuboko mugenzi wawe, mubwire uti haguruka. Haleluya. Haguruka. Bakubwiye ko bidashoboka, ko ibihe byarengeranye, murashobora kwicara. Kombinezo ikora ibikomeye ni ijambo ryo kwizera, ariko kandi n'ukuboko gutera intege. Haleluya. Ndashobora kuba nabwiwe amajambo menshi, ariko ndakeneye umfata ukuboko. Ndakeneye umbwira ati bihaguruka rero, mperekeza tubikore. Ingo dusenge twizere, ingo tugende kuraba abandi, ingo tumutere intege. Naravyumvise ko bikunda, narasomye Bibiliya, ariko ndakeneye n'ukuboko kwawe. Haleluya.
ndakeneye ukuboko kwawe kuntera intege. Uyu mugabo ngo arahaguruka, arabaduka, arahagarara. Umviriza ingene yagenze. Yabanje kugira iki? arabaduka, Arahagarara. hamaca agira iki? Ntiyaguma ahagaze, atangura gutambuka, aratambuka. Ntiyaguma atambuka atagira yinjirana nabo mu rusengero. Ntiyatambuka nk'utagira iyaja. Yari afise objectif yo kwinjira he? Yaramaze imyaka myinshi atinjira, nta vyizigiro yari afise. Yarazi yuko ikibanza ciwe ciza ni irembo ry'ama opportunité, aguma acunganye gusa n'ufise ikoti ryiza ashobora kumuha 1000. Ariko amaze kubaduka yatahuye yuko ahubwo abagabo bahora binjira. Nari narahomvye ko maze guhagarara neza. Abashize ngaha, umuryango wanzanye ukantereka ngaha, uza kuntora ngaha ku mugoroba, mugabo ntuza kunsanga aha. Ntegerezwa kwinjira. Mbega iyo ukomeye uribuka gusubira mu ngoro y'Imana guhimbaza Imana. Iyo ukomejwe na bene data uribuka gutanga ikimazi cyo gushima yuko Imana yakugiriye neza. Yinjira agira iki? Arabaduka, arahagarara, acagira iki? atangura gutambuka. Yinjira he? Yinjirana nabo mu rusengero. Umviriza rero, amaze kwinjira mu rusengero habaye ikindi gikorane kitahora kiba. Mbega urashobora gutuma ubuzima bwawe haza ikindi gikorane kitari bigere kiba? Mbega ihinduka ry'umuntu yashobora gutuma haba igikorane kitarigera kiba mu muryango. Twumvise igikorane cyabaye mu muryango kwa Denise. Icabaye n'igiki? Nuko ukwizera kwabo, nuko ufatwa ukuboko kwa Denise na Pascal byatumye Judith ahagarara. Amaze guhagarara haba igikorane mu rugo, baje gushima. Yinjiye mu rusengero agira iki? Haleluya! Yinjira atambuka. Hama icabaye n'igiki? Bibiri tubwira ngo atambuka yitera hejuru, ahimbaza Imana. Ngira igikorane ca kabiri, umurongo ukwirikira. Igikorane ca kabiri cyabaye, abantu bose babona atambuka ahimbaza Imana. Abantu bose babona atambuka ahimbaza Imana, bamenya ko ari we yahora yicara ku irembo ry'urusengero ryitwa Ryiza. Asegerereza, baramumenya, barumigwa cyane, barabazanya, batangazwa n'ibimubaye. Habaye iki? Ni iki cyabaye? Mbega ugese wa mugabo twarengana mu gatondo, ugese wa mugabo amaze imyaka ngaha, ego niwe, ariko Imana yamuhinduriye ibihe. Yamuhinduriye ibihe. Tufise Imana ihindura. Intumbero yacu ninde? Yesu Kristo. Yesu Kristo ahindura ibihe bene data. Yesu Kristo ahindura izina ry'umuntu. Yesu Kristo agukura hasi akagushira hejuru. Yesu Kristo agukuraho bakwise amazina atagira izina, amazina atavugwa, amazina avuga yuko atabyizigiro bikiri kuri wewe, ariko akaguha irindi zina rishasha. Bibiliya irambwira ngo Elizabeth ngo uwahora yitwa ingumba, genda urabe afise amezi. Haleluya! Umumarayika aragendera Mariya ati ntugire ikibazo, siwe wenyene, hari ikindi kintu ndiko ndakora. Uwahora yitwa ingumba, Imana yamuhinduriye izina Elizabeth. Ni iki Imana idashoboye gukora? Ni iki kinanira Imana? Kenshi turahusha intumbero, kuko intumbero yacu tubona abantu, tukabona ifeza, tukabona izahabu, ariko intumbero yacu ni Kristo Yesu. Kombinezo y'ijambo hamwe n'ukuboko kw'iburyo guhagurusa umuntu bikora ibitangaza. Igikorane cya kiratangura. Icyo gikorane cyari gifite indirimbo kivuga ngo wabonye wa muntu. Igitero cyavuga ngo ni gitangaza. Wabonye wa muntu, oya siwe. Mbega iyo bari we na yemwe ni indega yemwe. Tini tini tiri tiri tiri. Ninde? Ni wenyene Imana yamuhinduriye ibihe. Haleluya! Habaye igikorane kidasanzwe uwo munsi. Umviriza ariko inyuma y'igikorane ndashaka ko mutahura ibi bintu. Turacari muri ya ntumbero ivuga ngo Yesu Kristo niwe ntumbero yacu gusa. Umviriza icyaciye kiba. Igice cya gatatu kiva ku murongo wa 11 shwa ku 16 kinyereka ngo naho ibintu byabaye gutyo, ibitangaza bigakoreka,
icubahiro kiguma ari ca Yesu gusa. Icubahiro gikomeza kuguma ari ca Yesu gusa. Somera 11:11 havuga gute? agifashe Petero na Yohana, Mu Kirundi bavuze ngo akimufashe, abantu bose birukira kuri bo. Agifashe Petero na Yohana, ariko mu Cyongereza bakoresha ijambo kumata. Akimase kuri, namufashe gusa, yimaditse konde. Umugabo yakize byanse kwarekura Petero na Yohana ngo akiba maseko. Umviriza, abantu bose birukira kuri bo, birukira kuri Petero na Yohana, bakoranira ku ibaraza ryitwa irya Salomo, batangaye cyane, batangaye gose. Petero abibonye abaza abo bantu ati, yemwe bagabo b'Abisirayeli, niki gitumye mutangazwa n'ibi? Muduhangiye amaso iki? Reka kuturaba nkaho ubushobozi ari ubwacu canke ukubaha Imana kwacu ariko vyaduhaye. Reka mwibaza ngo ubushobozi bwacu canke no kubaha Imana kwacu vyatumye tumugendesha. Imana ya Aburahamu na Isaka na Yakobo, haleluya, ariyo Mana y'abasogokuruza, yashimagije umushumba wayo Yesu, intumbero yacu. umwe mwebwe mwatanze mukamwihakanira mu maso ya Pilato. Mwebwe mwaramwihakanye, amaze kwahukanya urubanza rwo kumurekura. Ariko mweho mwihakana uwera kandi umugororotsi, musaba ko babaha wa mwicanyi, wa mukuru w'ubugingo muramwica. Ariko Imana imuzura mu bapfuye, natwe turi vyabona vyo gushingira inaha ivyo. Kandi uyu mubona kandi muzi, kuko yizeye izina ryiwe, iryo zina ryamuhaye inkomezi. Iryo zina nyene ryamuhaye inkomezi. Mbere ukwizera ahawe nawe niko kwamukirije rwose imbere yanyu mwese. Ukwizera niko kwatumye akizwa. Haleluya. Entre nous à voix basse, ukoreshejwe igitangaza nk'icyo kuri ideale, kuri ideale, amabisi yose aja muri Nord, abari mu mabisi barasohotse bakomye induru, abapolisi bose bakomye induru. Ibintu bije kuba ni gitangaza, kuko ca kimuga kizwi mu gisagara geje guhaguruka. Tuvugane hagati yacu, wokumva gute uhejeje kugihagurutsa gutya? Gerageza wiyumvire, wokwiyumva gute? Bamwe murashobora kuvuga muti, no babwira ngo si jewe, ariko indani muri jewe ati bambone. Uwo mwanya nyene hakoroka ama invitation y'ikiriri no mu Bwongereza no muri Hollande. Mukozi w'Imana, tuzokurihira byose, urashobora kuza. Mbega wavuze iki? Wibwiye iki mu mutima wawe? Sinzi ko mubona ingene baje bariruka bashaka kubaterura kugira ngo babashire hejuru. Aba bagabo bavuze bati, reka kuturaba si twebwe. Mbega wewe ubivuga? Reka kuturaba si twebwe, kumuturaba ukumenga nito twabikoze. Si twebwe, ahubwo ni wa mugabo mwabamba. Umwe mwabamba gapfa kazuka. Uyu mugabo niwe yizeye, nivyo yimukoresha, nivyo bitumye akira. Si twebwe. Intumbero yacu ninde? Abenshi barahinduye utuntu duto Imana yabagiriye bakwe bakabakoresha, bibahindurikira ingazi zibaduza, bagasigara babona kumenga ahubwo bubatse wa munara bashaka kungana na Yesu. Ngiki kibazo kihari. Abantu benshi bariko baragwanira amaposition. Je warunzi, jewe ico kibazo nimba carananiranye, uraza ndagusengere, jewe nkozako. Jewe ngira iki? Raba neza ivyo ukozako ivyo ari byo, kuko ico ukeneye ntidukeneye umuntu
ariko dukeneye Yesu Kristo. Intumbero yacu ikwiye kuba nde? Waba ukoreshejwe, subiza abantu kuri nde? Kuri Yesu. Aba bakize, ababohose, abakomejwe, abambitswe, abahezagiwe, reka icyubahiro gisubire kuri Yesu. Yesu wenyine niwe ntumbero yacu. Uyu mugabo Petero yeretse ishengero ryari aho hantu ati nakaryo keza ahubwo ndonse ko kubamenyesha yuko wa mugabo basuzugura, wa mugabo babamba, wa wundi bazi ngo ni igisuma agapfa, reka ndabamenyeshe yuko yazutse, kandi ibyo turiko turakora niwe ariko arabikora hagati muri twe. Ivyizigiro vyacu bive ku bantu. Harakenewe abantu babona Imana batakibona abantu. Harakenewe kandi abantu berekana Imana baterekana ubuhinga bwabo. Ko muturaba nkuko umenya nivyo twabikoze. Erega uyu mugabo ni wa mugabo yizeye rya zina ryiwe, niryo rimutumye agira ukwizera rimusubiza amagara yiwe yose. Haleluya. Intumbero yawe uno mwaka ninde? Yesu Kristo. Turavuga ngo intumbero yacu ni Yesu. Tuvuga ko Yesu ari centre y'ubuzima bwacu, ariko turakeneye kubikura mu majambo tugatahura yuko Yesu ashaka kuba centre y'ubuzima bwacu. Niwe ashaka kurongora ubugingo bwacu. Abenshi twarahushije kuko aho kubona Yesu twabonye abantu. Umunsi umwe mu myaka yanje ya mbere y'agakiza narabwiye pastori yarandongoye indoto narose. Ndagenda namubwira ni pastor, jewe narose indoto sinayitahuye neza. Arambwira ati warose yihe? Ati je narose nsoma Bibiliya. Uko nugurura Bibiliya nkabona umenga ahubwo ni album photo. Kaguma mbona amafoto y'abantu. Indoto yanje yanzazaniye sinatahuye ivyo ari byo. Acarambwira ati raba neza yuko mu gukurikira Imana kwa utari kuraba abantu cyane. Udasuzuma utaraba abantu cyane, aho kubona ijambo ry'Imana ico rivuga uri kurondera kuraba abantu. Kenshi biroroshe yuko amaso yacu ahusha intumbero. Ni vyiza ko ashobora kuba abantu baba de model, ariko ntibashobora gushika ku rugezo rwaho bafata ikibanza ca Kristo. Turakwiye kubibera mu maso. Nivyo vyatumye abantu bamwe bakoroka, bakavunika, abandi bakava mu nzira y'Imana kuko bababaye cyane, kuko amaso yabo yarahagaze hehe? Ku bantu kurusha guhagarara kuri Kristo. Intumbero yawe ibe Kristo Yesu. Ushobora no gukoreshwa ibihambaye, ugashingirwa intaye kuri umuntu w'igitangaza wafashije benshi, ariko ndagusavye wirinde kugira ngo intumbero ihindukira abantu bahindukiza amaso babone ko ari wewe. Wewe uhinduka Imana muri bo. Utahari ibintu bidakoreka, uhari naho ibintu bikagenda neza. Uko umenga Imana ntidukeneye kwihaba, hakeneye ko haboneka wewe. Uri kugwanywa, ugomba kugwanywa n'Imana, kuko ugomba kwishira mu kibanza kitarico. Imana ibiturinde cyane, na cyane twe duhagarara imbere yanyu, kuko umugwaniza yashobora kuduhenda mu maso yacu, mu matwi yacu, akatwereka ibintu bishobora gutuma abantu bahindukiza amaso ntibabe bakiyarabisha Yesu, bakayarabisha twebwe. Icyo gituma dukeneye ko mutuba hafi, ngo mudufate ukuboko mutubwire muti no kebuka, subira wibutsa abantu Yesu. Nicyo gituma ndaryoherwa iyo ndiko navuga ubutumwa nka muri passage yanje ngoma ndonderamo ingene nza kuvuga ubwiza bwa Yesu. Muri texte yose ngoma ndondera ingene nza kuvuga Yesu, kugira ngo abantu nibatahane inkuru, ahubwo batahane Yesu akiza, Yesu abohora, Yesu ahindura ibihe, Yesu umwizeye atazokwigera mara. Amaso yacu akwiye guhanga kuri Yesu. Intumbero yacu Yesu Kristo. Dufata umwanya mwiza wo gusenga. Isi irarushe, nibyo twabonye, ariko ikeneye gukizwa, ikeneye
gushikirizwa Yesu Kristo. Yesu niyabikora icubahiro kikaguma ari ca Yesu. Nirihe rembo wicayeko? Birashoboka ko hari amahirwe, ama opportunity menshi wagiye urabiyumvira ko ari azogushoboza guhindura ubuzima bwawe, ariko ivyo sivyo. Urakeneye biciye mu ijambo twumvise uno munsi urara kuduza amaso yawe ugahanga amaso Yesu. Uravuga uti naramuhanze amaso ariko mbona atakirahinduka. Si jewe wo kudetermina umwanya Yesu akorera, ariko icyo nzi ndi sûr nuko akora ku mwanya wiwe. Si jewe wo guhindura ibihe, nta n'ububasha ndabifiseko, ariko Yesu icyo nzi arahindura ibihe. Wicaye ahantu uvuga uti niko kumbure nabaye, niko navutse, niko nzoguma, ariko ndibaza, ndizera yuko atari ico Yesu avuga, kandi n'umutima wawe urabishingira intahe yuko atari ico avuga. Avuga ko hari ibindi bihe Imana yaguteguriye, yifuza kubana nawe. Birashoboka ko winjiye mu ishengero nuno munsi waje utumiwe canke wavyiyumvisemo gutyo, ariko icambere na mbere nashaka kubanza kukubwira ngo urakeneye kubanza guhura na Yesu ngo ubuzima bwawe buhinduke. Urakeneye kubanza guhura na Yesu. Yesu ni wakiza, Yesu ni waharira ibyaha, Yesu ni waha amahirwe umuntu ugutangura ubuzima bushasha. Bibiliya irambwira ngo naho ibyaha byanyu vyoba bitukura tukutuku, nzovyeza vyere nka sheregi. Ngo vya kera biba bihise, byose biba bicitse bishasha iyo uri muri Kristo Yesu. Kwereka umaze igihe unigana ukeneye Yesu. Ndashaka kubanza guha akaryo imbere yuko dusengera ibihe bitandukanye byari bari bicaye ahantu, tubanze duha akaryo abantu guha ubugingo bwabo Kristo Yesu. Aharira ibyaha agatuma umuntu atangura ubuzima bwiwe bushasha. Abifuza guharirwa ibyaha byabo bagatangura ubuzima bushasha burimwo ivyizigiro by'ubugingo budashira. Baduze urutoki dufashanye gusenga. Abakeneye guharirwa ibyaha byabo no gutangura ubugingo bushasha muri Kristo Yesu. Haleluya. Baduze intoki aho bari. Mani bahezagire, nabonye bariya. Uwa gatatu namubonye. Haleluya. Wa kane ndamubonye. Imana yahezagire kandi. Haleluya. Hari umunezero igihe umuntu ahisemo guharirwa ibyaha no guha ubugingo bwiwe Kristo Yesu. Abadugije intoki bahaguruke aho bari, bahaguruke. Imana ibahezagire. Bahaguruke. Haleluya. 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 Ndabasabe mwihute muze hano imbere ndabasengere. Karibu karibu karibu. Abasigaye iruhande yabo mubarabire amashakoshi basigize. Haleluya. Nawe wicaye, uyu ni umunsi wawe yuko ubugingo bushasha muri Kristo Yesu. Dimanche ya mbere y'uyu mwaka utangurana na Kristo Yesu. Ndabasabe dusengere bano bantu. Igikorwa mwakoze ni Imana yonyene iharira ibyaha, kandi niyituma umuntu atanga ubuzima bushasha. Kubwo kwizera Kristo Yesu kwatumye muhaguruka muza gusaba imbabazi no kwihana ibyaha kugira ngo abahe ubuzima bushasha
mutangurane nawe mufise ivyizigiro vy'ubugingo budashira. Reka ndabafashe mano masengesho murashobora gusubiramo muti mwami Yesu, mwami Yesu, tuje imbere yawe dusabye tubabarire ku vyaha vyacu twabayemo, twababaje umutima wawe kandi ari wowe wadupfiriye. Turasabye imbabazi, utubabarire, utwandike mu gitabo cy'ubugingo, utubere umwami n'umukiza w'ubugingo bwacu. Satani, turahakanye ibikorwa byawe vyose, tubaye ab'Imana mu izina rya Yesu, amen. Katubasengere, tubasengere. Mwami Yesu, turagushima kuri Imana igira neza, tugushima ugakiza utanga ku buntu ubwa bene data bari hano. Wari ubazi, wari uzi intambuko zabo, ubazi kuva bakiri urusoro mu nda z'abavyeyi babo. Washinze kuno munsi batura n'akanwa kabo bagasaba imbabazi, bakongera bakakwizera nk'umwami n'umukiza. Ndasaba Mana kuva ino saha bagendane nawe mu izina rya Yesu. Ubwiza bwawe Mana butembe mu buzima bwabo, ubahindurire, ubaha umuryango w'uburyo bw'impwemu bashobora gukomerezwamo bagakura bakomezwa nawe. Urakoze kuri Imana igira neza, mu izina rya Yesu Kristo dusenze dushima, amen, amen. Birashoboka yuko hari ahantu wumva yuko wari umaze igihe wicaye, n'amaso yawe kumure yaraba hasi. Hari ikibazo wamazemo imyaka myinshi, ariko turashaka gusenga. Twizere ijambo rivuga ngo yarungitse ijambo kandi ijambo rirabakiza. Haleluya! Yesu yarungitse ijambo, ijambo rirabakiza. Ni ikibazo cy'indwara, turashaka kurungika ijambo rikiza mu izina rya Yesu, rikize ubugingo bwacu. Ni ikibazo cyaho ufise ikibazo kanaka umaze igihe warazazanikiwemo, ukeneye kuronka umuco. Turasaba Imana itanga inzira, yugurura inzira, itanga umuco w'ingene wovyifatamo, kandi irashoboye. Haleluya! Wese aragiye kwisengera. Ndabasabe mufate ikiganza kimwe ku gikiriza cawe ku mutima wawe, kundi kuduza ukuboko dusenge twisengera. Ikiganza kimwe ku mutima, ikindi duza ukuboko, ubwira Imana uti ndi jewe nyene ngaha Mana, usuzumye ubuzima bwanje. Hari ahantu nkeneye kuva, mbabarire ko naravye cane ibitari bikenewe kurabwa, nahanze amaso inzira itariyo, ariko kandi nsubiye guhindukira ngo ndabe wewe. Haleluya! Mubwire n'umutima uri sincere. Haleluya! Mubwire n'umutima wawe uri sincere. Ndi hano Mana. Haleluya! Ndi hano Mana, ndi hano Mana. Uranzi Mana, uranzi kenshi neraguza aho nshika nkahusha, nkaraba aho ntari nkwiye, nkizigira ivyo ntari nkwiye kwizigira, nkicara ahantu nkibaza ko ari hoho ariko atariho ngomba. Mu izina ryawe Yesu, unyigishe kukwizera, unyigishe kukuraba, unyigishe kuguhanga amaso. Yesu, mu izina ryawe niwo ukiza, niwo uhindura ibihe, niwo ukomeza, niwo usubiza intege abacitse intege, niwo basubizamo inguvu n'inkomezi. Oh, haleluya! Turasenga Mana, ugendera ishengero ryawe Mana, gendera ishengero ryawe Mana, gendera umutima wawe wese Mana ariko nakwereka ibihe amaze yicaye. Ramvura ukuboko kwawe Mana kubohora, ukuboko kwawe gukiza, gukore ku bugingo bwiwe mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Mana nasengeye waramaze igihe yihebuye yicaye
abona ko indwara yiwe idakira, abona ko indwara yiwe ari izomwica, abona ko indwara yiwe itagishobora guhera. Mana, ndasaba ngo ijambo ryawe rikore ku byizigiro byiwe, umuhagurutse mu izina rya Yesu. Muhagurutse Mana, muhagurutse Mana, umukomereze muri wewe, umukomereze muri wewe, akwitegeye Mana, akubone Mana, akubone nk'Imana ihindura ibihe, akubone nk'Imana ikomeza. Mana, turagomba ko intumbero yacu iba wewe. Tubabarire aho intumbero zacu zabaye nyinshi bidutuma tuzazanirwa. Turagomba kubona wewe, turagomba kwizera wewe, turagomba gushingira intahe wewe, turagomba kwinjira mu rusengero dushima, dufise amashimwe nk'ayo twumvise uno munsi. Mana, turakeneye kwinjira dutazira yuko wahinduye ibihe. Rabosaya mayisheri yamoka mu izina ryawe Yesu. Turagomba ibihe bishasha kuri abo bose Mana, ugendeye mu izina ryawe Yesu, ibihe bishasha mu izina ryawe Mana. Ndasengera wowe wese Mana wagendeye kandi nizera yuko yakiriye ijambo ryo kwizera, kandi Mana ugiye gukomeza muri uru rugendo rwo kwizera. Tuyiteze intahe zikomeye kandi zihambaye zizoshingirwa mu bigarukana icubahiro wewe ubu n'ibihe bidashira. Ni mu izina rya Yesu. Amashi menshi kuri Yesu Kristo. Haleluya, amen, haleluya.